GM Films, God of Films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Akamuna byukuri Akamuna Akamuna byukuri Akamuna amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri Nakamuna Nakamuna by'ukuri Nakamuna. Kandi uze gutora amahera mu kabati uze kugenda ugura uduhuzo sawa comoka baboshwe na kameremere imwe mu mbizi bahora imbere ngira niyamivumo y'abasogokuru tutabazi Imana tabara nta rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutizeye Imana tuzovuga ibi Nakamuna. Mari Ujyaja wewe ugira amatwi cyangwa ufise amakobobo wazanye no gusaba imbabazi cyangwa waje konona ibyo hasanze wawe ko umutwe wawe udakwije Mabuji nukuri jewe mbabarira kandi umbabarire umpangaze icyo nkeneye n'amahoro niyo mpamvu naje gusaba imbabazi rero jewe hari ukuntu namaze kwakira ko muri jewe wampaye imbabazi rero maze kuma imbabazi cyane umva yuko twabaye inshuti kandi je nawe tubaye inshuti nabawe bose tuca tuba inshuti Mare wowe ikintu ndakwangira kuva na kera ni kimwe wowe ufise ubuyiwayi burenze wigira na Juan Jokone ndazi ibintu byose je sinzi kungene bumeze jewe ndazi kutari kigaba mbere wanashakura umwana mwiza umugiye ikintu nanka ubwo buyiwayi bwawe rero ukabushaka ko tuba amahoro je nawe ubugabanye cyangwa ubukure burundu ukabona nturi kurumva ivyo ndiko ndakubwira basha ayo matwi yawe nzoyotsa ndayababure neza ndayakarangi nizere ko ikoranyumva tumuka rero uva mu maso cha Hamare mukozi w'Imana nashaka ufasha usengera n'umwene data wacu burya afise ikibazo kimuremereye kandi cyane nta kana araronka yifuza kana ndagushimiye Mana uri Imana itavugira ubusa kandi ikora ku mwanya wayo isango yari Imana isango yari inyene yo kubona ibyo wari warambariye emwe muzi ko Imana ibintu yarabinyeretse uyu mupfasoni baramuroze baramuboha kugira ntazovyara kandi si ibintu byoroshe naho mvuze ngo ikibazo kirakomeye ariko ku Mana nta kintu gikomeye burya Imana ivuze ibe yamaze gutabara mwege ikintu musabwa murondeye amafaranga makeya gusa
ndamudugira umusozi mu bisanzwe nkeneye uja gusengera ku musozi wo mu Buganda kuko ikibazo ciwe kirakomeye cyane. Umukozi w'Imana nukuri amafaranga yose yosabwa twoyatanga ariko nkatabagwa. Raisi Raimenego ndiyo bwana. Urakoze Mana. Ego. Nukuri ntumugire ikibazo. Mwene muronde udufaranga dukeya. Tungane 800 gusa. Jenzo badugira umusozi. Kandi ndabarahiye nzomanuka umusozi. Uwo mudamu yamaze gusama. Kandi bizogenda neza cyane. Mwabantu. Icatumye ndabahamagara. Kugira twicare dutorere inyishu ikibazo cacu. Birateye isoni kumva ko turi abantu basenga. Twitwa yuko turi abantu botanga karorero imbere y'abandi. Turiko turajyana. Rero Berize. Ndagomba ndakubwiza ukuri. Twarayaze na madame wanje. Kuvyerekeye kino kibazo. Ndamubwiza ukuri ku byabaye byose. Ndagusabye uvyumve neza. Jewe tuza kubaka urugo n'umugore wanje. Ntitwakugishije inama. Ntitwaguhamagaye ngo tukubwire buri kimwe cyose. Rero nagomba ndakubwiza ukuri uteshukute. Naragiye imbere y'Imana. Ndasaba imbabazi, ndatura. Ndaje imbere y'abakozi b'Imana ndababwira buri kimwe cyose. Ivyo byo kuguma nkangisha ngo ama video ngo uzoyararaza uyashire hanze. Nta kibazo. Bikora uko vyumva. Ubu umutima wanje ndera kandi cyane gose cyara kwijana. Rero ico nkeneye sukuganzwa n'ubwoba bw'amakosa nakoze. Naho nyine nakoreshejwe. Ndashaka kubaka urugo rwanje rwiza n'umugore wanje. Nyumviriza neza. Uba amahitamo nabiri. Ntiwavuze ko ufise ama video. Wanashaka genda uyashire hanze. Ariko uze wirengera ingaruka zizoza inyuma y'ayo ma video. Ikigira kabiri. Genda utekane, utuze, uvyare. Uheduza n'uwo mwana tubanze turabe ko ari gwacu. Nitwasanga ari gwacu, tuzomurera. Naravuganye n'umugore wanje. Sivyo ga madame? Cyane gose sheri. Nukuri nta kintu na kimwe ciza nto gukorera kibaho kwiyisi. Sheri urabizi ko navyemeye imbere y'Imana n'abantu nukuri. Gushika gupfa ndiwe wawe. Ubyukuri sheri burya iki gipfa mutima cy'umugore citaye mu bintu kitazi. Urugo ni ruvogera kirazira. Rero uyu yabaye nk'igikoresho cya Satani aba nk'ikiraro igitarugwa cinjira mu rugo rwacu. Ariko Imana ishime yuko ikiraro kibomowe. Kato kabadayimoni karahiye. Mu byukuri ndashaka yuko Imana yongera kuzana abamarayika bocungera urugo ikatudugiriza ibihome bya Yeriko byari byabomotse kubera umudayimoni. Nukuri Imana ni nziza ndazi ko izobikora neza bamarayika bakongera kutugenderera urugo rugasubira kuba kwiza shiri. Nukuri Mukozi w'Imana. Kibazo kijanye n'amafaranga ntugire ikibazo ayo tuzoyatanga. Hama bene tarakomeye. Beta murazinanye. Yego cyane turazinanye. Hey, Imana ishima ko muzinanye. Ndagyowe cyane. Yego. Ahubwo nashaka gusaba amaka nimero kiwe ka telefone. Kuko ndifuza no kugera kuri eglise nkaza kubaramutsa. Yo. Karibu. Akanimero kiwe ndakatsinda kagwa kuri WhatsApp nta kibazo. Hama nkuko nababwiye. Reka ndabashimire kanza vy'Imana ngende. Fise ibintu vyinshi cyane. Ibikorwa vy'Imana birandindiriye hari sivyo? Nta kibazo kandi mujane n'Imana. Amen. Kadusenge. Mana nziza nyagora ku ngoma tugoye icubahiro muri vyose bwaneza bugaca bukira. Ndagushimiye ko n'umwanya kwabanye natwe. Ugasozerera mu mubiri bisobabaza benshi kandi benshi
nawe ndakugarutseko wavuze ntaraza kuvuga sinze subire kumva gwaserera muri mugo gwanje nawe Berizi ukuza gusohoka ijya portail sinkeneye kuzosubira guhindukiza umugongo ngaha muri Nurugo ugaruka kuza kudodora uri kuranyumva ikindi naco munyumve neza iyo ngingo ndayifashe nka nyene Urugo nuko ijambo niritungane Allo, Beri, ariko urareba jiyo mba wewe mba nanyitse ubwasoro uravyara uzane tuzorera ariko acende umuvyeyi nta kibazo mfise c'ivyo tuzorana kandi kuko Imana nta n'ugwara nzomurya oya hama ikindi kandi umuryango ntuze wigere n'umuswari usubira gucuca umutima wo kwinjira nizire ko amaze kunyumva neza watahuye kuva ndakubarire n'ubundi munsi ntuze wigere ukutsa akaboko ushire ngaha ndakubwiye ati kirazira nk'umusururu uzira mu isaho nta munsi wari mwibwira utekerwa mu isaho Akamuna byukuri Akamuna ereka Akamuna byukuri Akamuna amacakubira afatiye ku madini amacakubira afatiye kunarana moko amacakubira afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri Akamuna ereka Akamuna by'ukuri Akamuna ereka Akamuna by'ukuri Akamuna Nina wabonye mama Bishop wabonye mukabakunda katariwe jewe maze kubona umuhanuzi asegerereza canda mwitondera ikindi nkabona umukozi w'Imana w'impunzi y'amahera atakindi kintu ushobora kumva mu kanwa kiwe atari prosperité gusa mbere bene abakozi b'Imana usanga atari n'ikindi kintu bigisha atari ubutumwa bw'ubuntu gusa ho kwigisha inzira y'umusaraba inzira izoshikana abantu mu ijuru usanga ari Shakira ja muri Amerika akira visa ja muri Canada bene abantu nini iyo ndababonye ndabigirwa kure erego biravye usanga atana namwe batandukaniye n'abapfumu baja kuvura abandi kandi nabagwaye ntibivure ibaze kuja kuvuga ngo akira visa nawe ubwiwe atayafise twamutaye mu gatego n'ukuri kuvuga ngo baramboshe nifite imbanye y'amezi ane ibaze hamwe tumuha inoti yirire
amame niwe rero yibaza ko tutayazi ukuntu rero yavuga ngo 800 ukamenya n'ikivya yaje kutudugiriza sha umva ndakubwira ikintu ayacararura yibomye kuko yavomeye mu kivu Ereka Akamuna byukuri Akamuna Ereka Faba cyatumye ndaguhamagara agasakisaki byukuri ndakwibarize umuntu bitwa Bishop bakunda mupfana iki cange mukorana ibiki Bishop bakunda yes n'umugenzi apari y'ibyo dukorana ibikorwa by'Imana ngo mukorana ibikorwa by'Imana iyo mana mukorera ni Imana yitwa gute umva rero Faba naguhamagaye hari ikintu nshaka kukubwira untega amatwi neza uwo mugabo Bishop bakunda we wita ngo n'umukozi w'Imana yatanze amafaranga ngo tukwice wowe uzi ko mu batoye amahera nanjye ndimo Omar ubu nibwo ndiko ndabona igicapo uzi ko ngize iminsi mpushwa n'abantu ntazi nkajyari hari umuntu yashaka kungonga ariko Imana irakinga aca asubiza imodoka inyuma nk'ugomba kunyica ariko acabona abana carahunga ubu niho ndiko ndabibona hari umukozi w'Imana asanze aho nica ubushize umukozi w'Imana namubwira ati Imana yamubwiye ngo ambwire ngo ntone ntarinze gutoneka abandi mwana wanje burya ba mwana twaravuganye ariko ntacyo vyahinduye wamengo nugusuka amazi ku mugongo w'imbata hewe yarashitse kwisoni gushika naho na jewe mburi cyo mvuga ndumigwa none ga mama abani babakizwa bashingira kw'intahe mbega uraza urugo rwa Izo na Right ingene rutekanye mama mbega ya makanzu yo wavuga ngo ni ntundengane mukiza ubona nyubakiye imishatsi wavuga ubube na nyina simbona batagitinya bikoze ibyo bashaka mwana wanje ku vy'ukuri kanyana na nyina barankiniye filime ku vy'ukuri na jewe ntazi izina ryayo uti nta zina ryayo ubona ahantu ubona ko iyi filime ari Akamuna okay ibyo reka tubyihoze Kawe gere kwa urabona Paru oya nawe ni kuri hewe murashaka kwicara muri salo muri abantu babiri mukahuzura neza aho umuntu aburaho yicara urazi kuri umwaga oya ni kuri nawe kandi abantu no muri bisi bariyo hari abantu usanga bicaye muri bisi bagenda bateruwe n'abandi bakibagira hajya ko ari muri twegerane umwe wese agomba kwicara hasi mugabo yicayeko kandi kwicara ku bandi zuregera umuvyeyi Paru none si wawe aranuka ibi byose byatanguranye n'umunsi bakunda mpamagara mu rugiwe ambwira ngo ndamwandikira urwandiko ruvuga yuko mpagaritse amabanga yo guserukira ishengero imbere y'amategeko hanyuma ndavyanga kubera ko masezerano kwa dufitanye atari bwahere hari amafaranga atari bwame acambwira ngo ninzinye n'ingoga kugira ngo anjyamirire muri make ndiko ndabona neza amanyanga nakoze nkoranye n'abakunda ari gihe canje cingaruka mon frère ngira inama Faba
uriya mugabo yiteze kuguhemukira nk'uko yahemukiye abandi. Wowe nk'umugenzi, inama nashaka ndakugira, nyaga amagara yawe. Kandi we kukwica byoba nk'akamizwe n'ingoma, kandi ntivyomubuza kwambara ya koti akaja guhenda abakirisi nk'uko yarasanze abahenda. Rero nk'umugenzi wanje wangiriye neza, nagira ndaguhanura ikintu iki kimwe, cikisha amagara yawe, hunga bisujya mugabo yabaye intare. Binabaye ngombwa siga wanditse ubwo rwandiko yagusabye nk'ikimenyetso cyo kuduza amaboko, kuko umwana w'ubwenge yumvira mu nduru. Faba, jewe ndi umwe, ariko hano hanze bafise akazi ko kukwica nibo benshi. Muri make nta yandi mahitamo ufise. Nimba binashobotse iri joro nturare muhiri wawe. Gusa mbere yuko uva hano, ubwo rwandiko yagusabye bisabwa ko urunsigira, kuko nibwo buryo bwonyene bwo kugukiza nanye sigaranye. Mugenzi, ndabonye ko ineza yitugu yindi, ariko icyo nize muri buno buzima nuko wize umwana w'umuntu avumwe. Icyo ndagusezeraniye nuko ngiye kuva hano, kandi nuko rwandiko ngenda ndarugusigiye. Uri isobanuro y'umugenzi by'ukuri. Urakoze, ndagushimira. Niwareye kugenda babiteye papa. Yaba uri kumwe na nyoko nanje ndi kumwe na mama wanje. Mukama wanje muvyeyi, uko niko wareze umukobwa wawe. Ibi nyene mbonye gutera umugabo mu kwaha, iyi ni ndero nyabaki. Mukecu ntusungarare ko jewe akariro gake nafire. Mu bisanzwe naretse abana bivuganire, ariko rero kucanya umuriro reka ndakongereze nk'udukwi tuwucane wake, turaza kwiga ingene tuwuzimya na kanje nawe nditwe dukuze. Okay, mama. Ngiye haruguru, haratwa ngiye mu gatoya. Umviriza rero wa mukecuru wenda kubwira, utavuye aha ngushingura ibyo birenge byawe mu nzu ya parufe, nanjye nta birenge byanje nzoshingura ngaho. Ibyo bimenye. Narukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko, imana tuzovuga. Bikira Mariya na bintu birasa nabi. Nawe turahuza kugeza ukwiyunguruza n'umusobo. Sister, mubisanzwe reka ndakubwiza ukuri, ntakubesha. Bajya abantu wogira ngo bagendana ubugwayi bwo mu mutwe. Barigoye baradusuzugura jewe na mama. Kubwanje nanye ndaburi nico nokora. Kuba ndakubona wewe ngaha mu maso yanje, ndafise ituze basi naritoye. Nabura nunganyira, uwe si huri, King Sabasi si hari, nari kuganyira ndi. Parfait. Wihangane cyane.
erega natwe ibintu twarabyumva turi hariya tukibaza n'ububeshi kumbe byakabaye parufe wihangane cyane gihambaye ni uko utitakariza icyizere kuko ni nyuma ya zero imana irakora mu bisanzwe kugira ngo bino bintu bitahure ni uko umanza kumenya ibanga ryatumye imana irema Abeli ikarenza ko na Kayini. Mu bisanzwe imana imenya ko isi ikeneye abantu beza gusa yari kugarukiriza kuri Abeli ntiyari kurema Kayini. Parufe mu bisanzwe hari ibintu imana ituzanira ku isi nk'ishuri kugira ngo twige. Igikenewe ni uko dusenga kugira ngo imana iduhishurire ibanga ry'ibyo ikeneye ko tumenya. Anyway, wambwiye ko yagukoreye ikintu cy'indengakamere ubona baruka kimbwira. Sister, nukuri uhisha ubwari nyoko ntiwarama. Hageze ku ico kintu numva ubwenge buri ko burihindukiza nkakwa gusara. Ibintu Kanyana ujya mugore wanje yankoreye nakamara amaza. Uzi ko je nafashwe ku ngufu n'umuntu w'umugore biturutse kuri Kanyana. Sister, ikibazo cyo gufatwa ku ngufu. Uzi ko n'ubu tuvugana uwo mukobwa afise inda yiwanje. Double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.